Baramukije bakunzi ba televiziyo yanyu Renaissance no mwanya w'amakuru muri Kirundi amakuru mushobora no gusanga ku rubuga ngukarabumenyi rwa televiziyo Renaissance ni kuri telerenaissance.info eka no ku buhinga bwa YouTube amakuru tuheremo yavugwa yarusha mu gihugu ca Tanzania ku munsi ugira kane w'ibiganiro bihuza abarundi biriko bibera yarusha ubu abavyitavye bariko barabonanira mu tugwi duto duto bivanye naho bahagaze ku bibazo bitandukanye eka nivyo baje basaba muri ivyo biganiro imigwi itanu ikaba ariyo yashizweho kuva ku munsi wa gatatu umugwi wa mbere ugizwe n'abaserukiye leta y'Ibujumbura n'imigambwe bicuritse n'umugambwe CNDD FTD aho ni nka Iprona FNL na Radibu isanzwe isaba ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi umugwi wa kabiri utemera ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro ugizwe na Frodebu hamwe n'urunani amizero y'abarundi ubundi mugwi wa gatatu ukaba ugizwe n'amashirahamwe adana ibisharo vya politike asanzwe ari yarusha naho ni nk'ishiramwe Oricome hamwe na Parsem nabaje baserukira abakenyezi umugwi ugira kane nawo urimo amashirahamwe adana ibisharo vya politike avugwa ko ari mu kwaha k'ubutegetsi bwa CNDD-FDD aho ni nka Piske Burundi n'aya mashirahamwe yaje aserukira ugwaruka umugwi wa nyuma ukaba nawo ugizwe n'abahoze ari abakuru b'ibihugu Petero Buyoya Sylvestre Ntibantunganya abana Domitien Ndayizeye baza bari yarusha bose iyo migwi yose ikaba iriko yiga umwe kwawo ingingo 8 zashizwe zatanzwe n'umufasha kugira zigwe umugwi wose ukazoshikiriza ivyo washitseko mu nama izosubira kubahuza mu misi iri imbere muganga Yohani Minana aherutse gutogwa ngo arongorora ni Senarede nubu aremeza ko atazokwitaba ibiganiro mu gihe umufasha w'amatati Benjamin Mkapa ataratorera umuti ku bibazo urunani Senarede gwagumye rusaba aho naho harimwo gutumirwa mu biganiro nka Senarede isanzwe iri hamwe no gukuraho imitaye mpuzamakungu irondera bamwe mu barundi batayuza kwitaba ivyo biganiro tumukurikire akaba yakwiye ku murongo wa telefone. Iyo ngingo ntamwe ayibandura kiretse umuhuza yishuye ku bibazo twamutuye ko tubwirizwa gutumirwa ubwa mbere nka Senarede ubwa kabiri ko tumwihanije ko leta y'Ibujumbura iza kwitoraniza muri twebwe abagenda guserukira Senarede abaza guharira nayo ubwa gatatu ko ivyo bita amamanda ngo nitaye gufata abantu kandi bazi neza ko bayirungiye urwego rwa polisi rukuru rwitwa Interpol ikaba yarababwiye ko atayifasha adashobora kudufata kuko atayifashe ko atacu na kimwe wagirizwa ni ukuvuga rero nta makosa n'agatwe dufise baguma bayitwaza kandi aribo barimo barakurikiranwa ko bakoze ivyaha mpuzamakungu bimwe by'agahomerabunwa urabona umuntu ugisuma ariwe cyangwa umwicanyi yagiriza uwo yiciye cyangwa arimo aricira ngo niwe mwicanyi n'agahomerabunwa ntabwo bashobora rero kutwita twebwe yuko dufise ibyaha ari ahubwo bafise ibyaha twebwe ariko icyo dushaka tuvuga tuti nibaze tuganire ntihagire umuntu washobora kwagiriza icyo bagiriza icyanyuma nuko haza koko abaganira abo yabo yarundikirwiza murongo warabonye ibiganiro bijamwo abantu 120 hakavamo iki kabaganira bari ku mpande zibiri abagirizanye n'impande zibiri kuba bashaka abarorerezi bakaganira nako bashaka abaserukira abandi bohamagara abantu bose bakashika 120 icyanyuma gushaka ibiganiro bidakumira ibiganiro bimwe bose. Turandaya n'amakuru twabateguriyo inzu zirenga 200 nizo zerutse gusanurwa hamwe ikambi y'Imahama ikambi rimwo impunzi z'abarundi mu gihugu cy'u Rwanda byo bikorwa bikaba byakozwe n'ugwaruka ruri muri za kaminuza rurihigwa amashure n'ikigo Maison Shahome bubakiwe ayo mazu hagwiriyemwo abari mu zabukuru hamwe n'abakitswe n'amagara abanyeshuri bakemeza ko ari mu ntumbero yo gufashanya no gushikiranira muri bino bihe bisanzwe bitoroshe bakemeza ko bagiye gukomeza mwene ivyo bikorwa mu bihe byose by'uburuhuko nako tukurikire bamwe muri abo banyeshuri.
mu bisanzwe impunzi zo ntizishoboye ariko ico zirushana ingufu nkuko dufate ari nk'ubukira umujene nyene afise nk'inzu dufate yangiritse we biroroha kugira ashobore kuyikorera muga nk'umutama atishoboye kuvy'ingufu biramugora nico gituma natwe duca tugira uruhara runini kugira dushobore kubafasha twihaye kubikora muri iyi vacances ariko tuzobandanya nibaze yuko ari akarorero tuba dusize ngaha kubera turashobora no kwigisha abajene tukababwira tuti ni ugukora uku dufate ari nk'inzu yononekaye canke ikindi ntibarindire abandi bazoza kuzikora nko muri aya mashira hamwe akorera hamwe nkambi kugira dushobore kuraba yuko vyogenda neza societe tuba turimwo yoshobora kwitunganya neza. Kwese abayitijya twagiye hamwe turavuga ngo dukore iki kintu nivyo hari abariko baragenda kwishira ku mwaka w'ishire mubone ko atanguye ariko basigaye ngaha nabo nyene bazobandanya nyene bagikora kuko ni igikorwa twiyemeje n'umugambi twashizeho kizobandanya n'abandi bagarutse mu mavakansi babandanyiriza aho babandi bageze. Iki kiradufasha cyane, icambere kiraduhuza, ikigira kabiri naho bituma n'abandi bagira ingufu zo gufashanya bakamenya solidarite icarico kuko kutuja hamwe murabona hari n'igihe abanyagihugu baza bakifatanya natwe abana batoyi bakifatanya natwe abarundi twese igikorwa kiko kidushira hamwe nubwo twotahi Burundi kubera ubu bumwe twatanguriye kubakira ngaha kizobandanya kuko twabonye ko icambere kigikorwa cambere inyungu ya mbere kirimwe nuko kiduhuza bigatuma tumenyana hagati yacu tukaganira tugateranya ivyiyumviro kubandanya ndibaza kizobandanya. Akanyamuneza rero kuwasanuriwe amazu nkuko tubibwirwa n'uyu mushinga ntahe. Nakoze mu abavyeyi mu muramfashije umubu wanyinjirana atambaraga nigirira sarahise. Kuntu yumva numva nezerewe cyane. Imana ibahezagire nibondo vyanye nkuko mu vyubakiye. Abavyeyi babigishije kugira ngo bafashe bantu nikora kubera yuko nabo bagenze cyane bitegereza bakavuga ati twebwe reka dufashe bantu nikora bigisha n'abana bacu bose bige amashuri yose bayamenye bazoze barafasha uwari wese atishoboye. Emery manajeje gutanga amakuru mu kigo Maison Shalom amenyesha kuretse gufasha mu buryo bwo kwiga ababigisha gufashanya biri no mu karangamutima k'ikigo Maison Shalom nabo nyene tumukurikire. Maison Shalom hani Mahama ihafisa abanyeshuri batari bake dufasha muri universite mu rwego rwo gushikira abanyeshuri bateshejwe amashuri n'intambara y'u Burundi. Hari abanyeshuri barenga 341 bariko barafashwa na Maison Shalom. Muri abo rero abari hani Mahama mu bijanye n'ubuzima bwabo bwa misi yose bariko barafasha mu gusanura inzu z'abantu aho nikora canke abo zasenyukiye ko hano kugira ngo iruhande y'ivyigwa bashobore kugira ico bafashije aho basanzwe baba. Ivyo ni mu bikorwa bidasanzwe Maison Shalom isanzwe ihaba no banyeshuri kuko ntitubafasha kugira ubumenyi gusa ariko tubafasha no kugira ubuntu. Hari ibintu mu byo dusanzwe dutanga harimo gufashanya kubabarana n'abandi niyo hageze kunezerwa tukanezerwa n'abandi ariko kubabarana n'abandi cyane kugira ico dukoreye abandi badukeneye mose agatanga ico afise. Aba rero barafise ingufu barafise ubushake natwe tubafasha mu kugira ngo ivyo bintu bafise bashobora kubikoresha. Turashimira Midimar, turashimira n'abandi bafatanya bikorwa bayo hano mu nkambi y'Imahama kuko nibo abo bose bamose bazana ico bashoboye guterera tugashira hamwe tugahaza tugakorera aba bantu bantu nikora bino bikorwa vyiza. Muri yanyuma y'ano makuru inama ihuza ubumwe bwa Afrika n'ubumwe bwa Buraya yaratanguye ku munsi wa gatatu ya Abidjan mu gihugu ca Côte d'Ivoire. Abakuru b'ibihugu 43 nibo bitezwe bavuye muri Afrika eka n'ibihugu bya Burayi. Ahanini bakazoba ariko baganira ku bijanye n'abanyafrika bahungira muri ibihugu bya Buraya kubera kubaho nabeka n'umutekano muke. Idonido tubibaze Deninda yikengurukiye. Ibibazo nyamukuru vyari bitegekanijwe kwigira muri iyo nama gushiraho umutahe wo gufasha ugwaruka hamwe rero n'ikibazo kiguma kivugwa cyane muri izindwi zirangiye ikibazo cihohoterwa c'abagira ingendo mu bindi bihugu nk'ugwaruka rw'abanyafrika abagera ku miliyoni 720 badashikana imyaka 25 barata ivyizigiro canke bakiyamiriza ubutegetsi buba buhari bagaca baja mu Burayi. Ubumwe bwa Buraya n'ubumwe bwa Afrika bushaka gutanga intererano yabwo yo gufashanya
vyoba inzira y'umuti kuri abo bantu muri rusangi mu myaka 30 bazoba bagera ku miliyaridi 2 bitumwe n'igwirirana ry'abantu nk'uko urongoye ubumwe bwa Afrika Alpha Konda bisigura ngo abakuru b'ibihugu bogira ico bakoze mu gutorera umuti ibibazo by'ubuzi, indero, ineza yo gufashanya hamwe n'ibijanye n'ubuvuzi umunyafrika wese afitiye uburenganzira. Twibutse ko hari mu gihugu ca Egiputa mu mwaka w'2000 aho havugirwa ibibazo nk'ivyo ubwa mbere ku mugabane wa Afrika n'Uburayi, Lisbonne mu gihugu ca Portugal aho hatogwa akaryo keza hagati ya Afrika n'Uburayi. Kuva ico gihe inama nk'izo zagiye ziba uko imyaka 3 iheze muri Afrika canke mu Burayi. Abakuru b'ibihugu n'amareta baciye bahurira muri Libya mu mwaka w'2010, hanyuma mu Bubiligi mu mwaka w'2014, ahandi muri Nigeria imbere yuko iyi nama igira 5 iba. Nyano cyo suza amakuru turabashikiriza, reka ndabashimwe mwese mariko muradukurikira naho butaha.